by'ukuri ibi bice 30 biradukwiye canke bongereze bimeze gute mubona bikwiye 30? Okay, nk'ubu ndakubajije woma uburorero canke amazina atanu y'abagore b'indongozi muri kino gihugu wabonye bakoze ibintu bikadushika ku nyota tukavuga tuti aba ni aba femme de référence? Batanu. Batanu. Maze imisi ndiko ndagira icigwa cane kandi nsa nukigejeje kuri gute natwe abarundikazi hariho uwokora hariho abakenyezi bokora ivyabo bakoze bikamenyekana ifu kugira icitegererezo none uzokwama wikompara n'abanyuma iregura vyemerewe kwe kutoraba umugore yareshije mu gihugu co hanze yakoze gute akora gute icambere turirimita dukunda kameme natwe abarundikazi turafise ubuntu tubaza kumviriza abajambo ubibona gute uvyumva gute neke wora ndabikora bazoca bavuga ngo iki ivyo bintu ari ahantu kwiye gushika nk'umurundikazi ukavuga utumve jewe ndemera Imana urabizi kameme nasenze nkumva Imana iravyemera I have to go. Ni hehe wibaza ko twokora ko canke twohindura kugira ngo natwega abayigeme twumve ko twokunda ubwo burongozi twoburumbira tukavanamwo iyo estime de soi nkenya dufise kutagira confiance muri twebwe canke kudatinya mama ngo ntituzokubaka kubera ico nyene izo stereotypes dufise zihari kubera umuco ni giki wobwira abigeme ko kimwe ndahagaritswe n'amashirahamwe yanyu tutariko turabona atariko arakura muhagaritswe n'ibintu by'abagabo ngo abagabo ntibabashima nakumubwira ivyo bintu bihagaritswe imangazini zose zishobora kuba zigurisha iyi kanzu mugo zikayigurisha ku giciro gitandukanye aho iteretse hose igira abayishoboye namwe ni mwiha agaciro ababishoboye kuzobaborda uzoshobora kukwegera azokwegera uw'Imana yateguye ntazobura haca jewe mushaka umugabo w'amafaranga bariho yes ariko ndafise amakuru yuko bariho ubona ayo mafaranga uwo mugabo ntumubona none wari ushaka inoti iyo ushaka inoti gana wari kuyikorera ukayironka wari ukeneye umugabo ni gake atahurashika uzoronka abagushimiye cyane cyane mu muco w'iwacu rero biragoye cyane gose shaka kwigira bato kugira ngo abagabo baze umve muri ko murakwega bataribo reka umugabo arinda aza guhangara aze agutumbere abona azobara umugabo atazogira na complex uretse ikintu kimwe uretse ko abagore benshi bazi ubwenge kandi bize kandi bari babishoboye ariko kubera babanye n'abagabo bari complex bidakunda ko bakora bisanzuye kuko jewe ndabizi urashobora gukora politiki utiriwe urahemuka utiriwe uriya kagateka umukenyezi umukobwa ariko arakura akure bamushizemo ayo mavaleur mukobwa wanje urashoboye mukobwa wanje erega je nawe urashobora kuba indongozi erega mukobwa wanje si ibi vyonyene uracunga nukuri no ku rwego rw'igihugu na namwe igihugu cigeze kitubuze ikibazo kiri wacu ubu rero ico kibazo tugomba tucicarire tuvuge tuti ibintu biza guhinduka twize byishanje ndabashimira murakoze cyane gose twifuza yuko umukenyezi yokomera mu iterambere umukenyezi w'indongozi kandi abakenyezi bako baraduserukiye muduserukire neza Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze murakomeye muraho ikiganiro ni isanzure nkuko mubimenyere Arlena Nene Arleshu na Nene Negrita hello meze neza nashushe duheruka gukora ikiganiro co ku burongozi co abarongorwa n'abarongozi ndagitenyemera ngo azonizere ko meze neza neza nashimye si twebwe twenyene tugiye kuba muri kino kiganiro turi kumwe n'umupfasoni nawe nyene ari mu nzego ari ega twidondora Madame Aimée Divine niyo kwizigirwa turabaha ikaze muri studio zacu pour la première fois
bashizwe ahantu ukaba uri nk'indongozi ugasanga birasabwa ko wiga inyifato kandi kugira indongozi nziza ariko abagore maze dufise iyo ngabire turi abamanageri beza turi indongozi nziza abavuga ibinyuranye n'abashaka kudutinya j'espère que uno musi amavuta yakuzako ndinginde hari ikintu muvuze ngo tuvuka turi indongozi abakenyezi imbere ko mutubwire gute tuvuka turi abarongozi abakenyezi abafasone abigeme tuvuka turi indongozi gute mbega muravye uno musi muri kino gihugu mwarabaye mu burongozi butandukanye mu nzego za leta mbega by'ukuri mubona iyo représentation féminine ihari vraiment muri des institutions étatiques aussi que ce soit muri leta que ce soit muri privé mubona by'ukuri uno musi abakenyezi turahari uravuze cyane gose uravuze uti navuze ngo umukenyezi abakobwa kenshi usanga bavuka ari indongozi niko akunda abakenyezi cyo kintu urasanzwe ukize so ndabakunda cyane hama kandi iki naco n'abantu bashoboye reka nkubwire ngo si bose bavuka gutyo kuko uburongozi ni bamwe bavuga ngo bavukana imbuto ngo bavukana iki ubazi ko kabe mu kuri waramaze kukumenya ako sinje ndakuzarangaha ababivuze rero bazobivuga ngaje nshaka kugira nuko twe turafise ingabire muri twebwe abakobwa n'abamama donc bafise ingabire y'uburongozi muri yo sinzi kurabona yuko no mu rugo iwanyu hariho iyo mama tahari hari ibintu menga birahungabanye ahari umenga arabishize ku rutonde ahari kandi namwe mwese muri sûr ni muri iyo sens yuko ndavuga niyo umukobwa mu muryango ari imfura ari iki hari ukuntu ubona nako ko bari gato umenga ibintu kasha kwishira ku rutonde ibintu haregeranya misanze ku bindongozi no gushira ibintu ku rutonde ukabitwara iyo utahura ko ari heza canke iyo bakubwiye ukwiye gushikana yarishira hamwe ari umuryango ari ikintu cyaco cyose kikaja ku rutonde kurongora ego ikintu cyose ukagishira ku rutonde ni ukuvuga yuko imbere yuko umuntu umwigeme cyangwa umukenyezi aja muri izo nzego za leta ni ukuvuga uburongozi buhera muhira mu bisanzwe baba bitwa ngo bamuteye iteka bakugomwe erega indongozi ntupfa gutora ntupfa gutora niyo mpamvu usaba no kuma position agenda abakomeye basanga usaba hariho n'ibisaba amatora kugira bose bemeze bati nakarabishoboye iki turakimweguriye nakarabishoboye kubera indongozi usanga ija ahantu ibintu vyari biri mu kajagari tuvuge uko ariko kose ukagerageza kubizana ku murongo ukabirongora bikava aho vyari biri muri rwa rutonde rutari rurigo ukabishira ku rutonde niyo mpamvu nkubwira ngo ntibapfa gutora hari ivyo bafatirako none we ntubizi yuko nawe we kugiye ngo nakari indongozi bashobora kuvuga uti ego nivyo canke vy'ukuri rero hajyanye nshaka kugira ngo umuntu wese yavuze ati ndagushize hano hantu abagufitiye icizere ko ubishoboye ego abakobwa canke abakenyezi muvuze ngo mwatubwiye neza yuko twavukanye iyo ngabire y'uburongozi ariko kandi dusubiye inyuma usanga neza abigeme n'abakenyezi harimo akantu k'ubwoba cyangwa ama emotion atandukanye kuja muri izo nzego ukamenga ni intambamye kuri bo hoho mubibona gute barabihurumbira mugerageje kuraba aho mwaciye urakoze cyane nashaka uvuge ngo iyi ni entre parenthèses ko kuvukana qualité z'ubu leadership z'ubu leadership twaje kukagaruka mugabo tufate yuko turafise ubushobozi bwo kuba indongozi nziza umukenyezi bivanye n'ukuntu yavutse arafise ubushobozi bwo kuba indongozi nziza tuvuze ngo nkaho naciye ari mu nzego muri secteur privé canke public mbona abakenyezi iyo bari ku mirimo barakora neza ariko reka nkubwire ngo iyo turi indongozi uburyo abantu barongora buratandukanye hariho abamotiva hariho abubaka imigwi ikorera hamwe ugasanga ashobora gutwara neza umugwi ugasanga ashobora gutwara neza umugwi muto ashobora gutwara neza umugwi muniniya uburongozi bugenda butandukanye ivyo rero twaronka kandi turaja kubigarukako mu byo maze kumenya uburongozi buratandukanye kandi nta burongozi na bumwe bwikwiye
ico wacumvise Yego. ntabwikwiye ugira abari imbere ukagira abari ruhande ukagira abahanuzi ukagira abatekinisiye bivana n'ico urimwo ariko nkubwire ngo umuntu wese vy'ukuri arashobora kuba indongozi gusa birasaba ikiguzi ego uri indongozi hariho ivyo ukunda canke wahora ukora udashobora kubandanya ukora kuko urafise iyo uriko uratwara abantu kenshi na kenshi uzosanga umuntu adafise vision niko tuvyita adafise vision none wowe uwo muntu yokurongora neza gute ega ntazi yagutwara ni ibyo guhitisha no munsi naha ejo na mugabo ubona neza niyo mpamvu akubwira ko indongozi bikwiye kugira igicapo ciyo iri kuyatwara birongoye ariko ivyo urabizi hari igihe bikunda bivanye n'amashirahamwe hari igihe ushobora kuba ufise igicapo ciyo ushaka gutwara ishirahamwe ngo akatari wowe ufata ijambo rya nyuma mu gihe udafata ingingo ya nyuma wowe urashikiriza ugakora igishoboye ariko hari n'igihe hari mu mashirahamwe aba ari wowe ufata ingingo ya nyuma no kuvuga igicapo kirabandanya gishika mugabo muri ico gihe bisaba ko wumviriza aba bakuri ruhande naho nyene kugira bikunde ubashikane kwica ya ntego ca gicapo cawe gikundi. Uno munsi turamva mu gihugu cacu dufise ibice 30% nk'abakenyezi n'abapfasoni. Byukuri ibi bice 30 biradukwiye canke bongereze bimeze gute mubona bikwiye 30? Okay. Nk'ubu ndakubajije woma uburorero canke amazina 5 y'abagore b'indongozi muri kino gihugu wabonye bakoze ibintu bikadushika ku nyota tukavuga tuti aba ni aba femme de référence 5. 5 kugira nje gushika kuri 30% ko bikwica ntibidakwiye Oya 5 ntabwo dufise. Aha ntibashoboye gushoka bazi Oya ntibashotse bazi. nawe ni urazi unyubukije akabazo babajije muri Miss Burundi babaza Miss ati tubwire abakenyezi 3 wewe bakubereye icitegererezo donc bakoze ibintu twese tuzi byashitse ku nyota hari umwe yavuze avuga ati nta wundi bamusabye 3 avuga 2 5 ni benshi acavuga ati nta wundi mu bantu bose babajije umuntu yagumye agaruka n'umwe gusa muracumva rero ico kibazo kirisho reka birahire donc ego turababuzi turonse aho tuvuga mugabo turonse abo tuvuga ariko barahari benshi cyane ikibazo kiri he reka nkubwiye abakenyezi bariho ivyo bice 30 hari aho bishika hari antuka ntitwovuga ngo ntivyubahirijwe ngo 98% oya birubahirijwe vraiment ariko nagomba kubwire ngo hari aho nyene twosubira tukaraba ibiharuro hari aho wosanga ngira hamwe ariko vyubahirijwe reka mfate ko vyubahirijwe ariko dufate ubona impact iza uko vyari bikwiriye no rero nico kibazo je mfise nshobora kuba ndi umukenyezi muri mu ndongozi mugabo ntibiriko birashika kuri icambere urazi muco w'ikirundi umukenyezi w'indongozi ntiwibaze ngo afashwe neza bazi ko umugore yubahuka umugore avugira hejuru umugore aganza umugabo umugore yataye umuryango uracumva kubera iyo umugore ariko arakorana n'umugabo abagabo urazi ko ari imitwe jewe urabizi ko ariko nemera umugore urazi ko ari munsi mu rugo hatangura umugabo hagasukira umugore ariko mu mashirahamwe suko ishirahamwe itwagwa n'umugore umugore n'umutwe wo mu iryo shirahamwe abagabo nabo bagenda bipanga uko bagenda bakurikirana mugabo reka nkubwire umukenyezi mu gihugu cyacu c'u Burundi urugendo ruracari rurerure icambere ifoko tubiga gushigikirana nk'abakenyezi tukavuga tuti umve agenda ni ngaha ndamushigikira negretari ngaha ndamushigikira ico ni ikintu cambere maze iminsi ndiko ndagira icigwa cane kandi nsa nukigejeje kuri gute natwe abarundikazi hariho uwokora hariho abakenyezi bokora ivyabo bakoze bikamenyekana urazi ngo dufise ya mbere y'umuco turafise akantu twitwa kwicisha bugufi n'byose tukabifatira mu gwara n'ibikindi no kuvuga niyo hariho abagore muri kino gihugu igihugu cacu nicomera neza atabagore bariko barakora hari abakora bibugaragara hari n'abandi bakorera inyuma bitagaragara kandi wanashaka bajya bakora vyinshi cyane ariko gute bitariko birashika kimwe hariho umuco wo gushaka ibintu byose tubifata buhoro abarundikazi ibintu byose no kubigenza buhoro oya umviriza tuko turavuga uburongozi
reka abagore bashigikirane kuko mu mice nk'ubu turiko turavuga jewe iwanje aho mperereye ndafise abagore no kugira ngo abagore bariko barakora ubundi ahaherereye no bariko baradukurikirana barafise ico bashobora ngo naka ariko arakora mugabo gute bidahurira hamwe gute tutariko turabishikana kure aco nico nibaza rero ko izi mbonesha kure zigiye kuza ziradufasha zamuratumira abakenyezi bari ku kivi abakenyezi bariko baragira ico bakora ashobora kuba yaragize uwarabaye umugore w'akamaro aho hantu hari twe tutabimenye kandi twobimenye natwe iyo tugirira akamaro aho onye shaka muce mubwira ko mutubwira za barrière parce que nivyo abariko barakora muri les coulisses barahari nabumva ko boja kumbonesha kure ariko abenshi tubabwiye ngo baza harabo tubwira ntibikunda ko baza ibintu bivuga yego numva ntabohokeye kuvuga ivyo bintu ariko hacagaruka kubura ko uno musi nk'ikibazo muri mutubarije muti mbwira ba les 5 femmes wewe bakwinspire ntabo muri kano kandi ntibaza mugabo wicaye gato urashobora kubiyumvirako pour dire que hari ahantu hari ahantu turiko ducumbagiye canke ahantu twugaraniwe kubera peut-être ibi none nivyahereye ivyo bintu bituma vraiment tutoje imbere kugira uvuga ati Negite canke Arlene mwigishe ko umurongozi mwiza mwigishe guhindura caractère sinzi mwigishe kuba cette femme vraiment umuntu azomuraba kwitevya akavuga ati uyu mukobwa yaranyigishije namunye kuri television that's Okay, ugize neza cyane. Bimwe nashaka kubwira nakubwiye umuco wacu by'ukuri umukobwa ni mu kigo. Umumama ni mu rugo. Ariko ubu rero ibintu ukuntu biko birahinduka uzosanga birasabwa ko umumama nawe asohoka. Dusigaye tubabona ku mashantier, dusigaye tubabona bariko barakora ibikorwa bitandukanye, abariko bariruka badandaza, abajabuka, abagira iki n'abakenyezi. None wibaza umukenyezi akora ivyo byose ahetse umwana, umukenyezi ategerezwa kumenya ko agaburira no mu rugo, wose umuntu w'umukozi. Ariko nagomba nkubwire ngo uwo niho umurundikazi. Ariko ubu ko twagiye mu mashuri, abakenyezi bashoboye kwiga, abakobwa bariko bariga, cyane mwe muri abakobwa. Ubuzima mutiza kubufata mu minwe. Ninde yakubwiye ngo ntushoboye? Kandi ikindi naco, none ko utazokwirengagiza ibikorera bakwisi mu bindi mice. Erega ntushobora ifu kugira icitegererezo. None uzokwama wikompara n'abanyuma. Erega uravyemerewe kwe kutoraba umugore yareshije mu gihugu cyo hanze. Yakoze gute? Akora gute? Icambere turirimita. Ifu kuyumvira mbega naka ko vyashobotse ko numvise abandi vyashobotse vyagenze gute icambere turatinya benshi mu bakenyezi n'abari mu ndongozi turafise turubaha abarundikazi vraiment n'abakenyezi aho bavuga ngo umurundikazi ntiyubaha umurundikazi atekanye uwazo bariko aratubeshera n'ukuri bien sûr ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe hariho bamwe ariko vraiment ni insignifiant ariko nagomba nkubwire ngo abarundikazi barubaha rero turatinya gutinya rero mu by'uburongozi utegerezwa kumenya nimba baraguteretse ahantu hicare kandi uvyifatemo nk'uriko arakora ibijanye n'ico waguteretse hano hantu akwitezeko uracumva kuko muri ico gihe kwagutinya kuzogenda guhera kuko urafise uwagushize hano hantu urafise aho ukura ibigufasha kugira ushobore gushika aho ushaka gushika ariko nakubwiye bivana n'amashirahamwe hariho ingingo urashobora gutanga ingingo ntiyemegwe ntishigikirwe kandi wewe wabona ko ari vyiza ariko ivyo ntibizokubuza kuba indongozi n'abantu bazovuga ati aha ashoboye yarakoze ivyansi ntivyari ku ruhande rwiwe ikindi ndaco nashaka kugira havuye ubwo bwoba hari ukumviriza watwo twe dukunda kameme natwe abarundikazi turafise ubuntu tubanza kumviriza abajambo ubibona gute uvyumva guteneke bora ndabikora bazoca bavuga ngo iki ivyo bintu hari ahantu kwiye gushika nk'umurundikazi ukavuga utumve jewe ndemera Imana urabizi kameme nasenze nkumva Imana iravyemera I have to go muye kubikora haguruka ubikore ni gake abantu bazogushigikira atacurashikako ico kintu bacuvise abantu nibazogushigikira atacurashikako abantu barakunda ngo abantu nibabakundukize abantu nibabakunda aho wize wishikana ni wagira intambuko ugahaguruka ukagerageza ejo bazogushigikira kuko babonye yuko hari aho washoboye gushika rero abakenyezi ashaka basaba ngo twige guhaguruka nubwo atawe wagufasha ukuboko hari igihe usanga uzokenera ugufasha ukuboko
umaze kugira gushika hari abafise amahirwe bagashobora kuronka bafata amaboko bagitangura guhaguruka ariko hari nabandi bisaba ko banza kugira imetero 5 rero izo metero 5 uteza kuzikoramo neza rero birasaba ko dukora cyane birasaba ko duheza ubwoba birasaba ko wigirira icizere ifo kwigirira icizere aho hantu ifo kwigirira icizere batibara gukomera amashi ukamenya ati wow nateguye ko nkora gutya ndabishoboye clap for yourself ukaca uvuga uti okay n'umunsi ndigurira ifani n'umunsi ndisororera kuko rashaka kubwira ngo nutamenyera kwihicizera kenshi bizogora ko abantu baguhicizera bizogucakaza ibi rero ndabivuga kubera nanje ndafise kamera aho narahaciye uguma wiyumvira nava yumvira ko narengeje nava biyumvira ewe bazokoma bafise ivyo biyumvira kuri wewe ego so nahawo kuvuga uti ndihaye icizere kandi ndihaye urutonde ikindi naco birasaba kuba discipline ibintu by'uburongozi birasaba kuba discipline bazi plus ugenda kuri position hejuru plus bisaba urutonde takajagari ko ngahanye ari biteza guheba bivanye naho ugeze hari inyifato bivanye naho ugeze we nturi ubibona nk'abo abubahwa hariho amasaha bategeza gutahira ariko urasanga rero abantu bataja ku rutonde niyo masaha ageze ko basohoka uracumva ico kiye abandi hageze ko bataha baruhuke kwera urutonde bariko kuva mu gatondo uretse ko ama program abahari bati witora zoba yakiriye 9h hari inama saa urutonde niyo mpamvu bagira amasaha yo gutaha rero baba abantu rero tukiri muri gucyanye mu ruja n'uruza aho abandi batashe natwe harageze ko dusohoka ico kintu bacumvise rero ashaka kugira ngo ifo kuba discipline abakenyezi ifo ko tuba discipline hama kandi umukenyezi w'indongozi yacu y'umurundikazi ateza kugira sacrifice ikomeye ega uri deje ntucureka kuba mukanaka uracumva uri deje uri mukanaka kandi amaboko umukenyezi ngo ni maboko igihumbi ibyo bintu babesha negri ntubizi namwe ge none ngaha mwe maze kuja mu kazi ntuzi ko hari ibintu teza kugira gahane umukenyezi ni maboko igihumbi uraba umukenyezi ukaba ufise n'umuryango wanyu uri umukobwa wa naka naho nyene wanyu urakeneye kubaza amakuru y'abavyeyi baragukeneye urafise abavukanyi urafise babana urafise n'utundi tuntu ugenda wisumamo kuko urabizi umukenyezi w'indongozi akwiye kuba afise mu mutwe hari sharp no kuvuga utegerezwa rabo gusahiriza muri ugo rugo none uwo mwanya uzokura he ego umunsi ugumye w'amasaha 28 hama kandi kugira uzonarambe umare kabiri bakeneye amasaha yo kuruhuka so uteza kugira yo gukora nayo kuruhuka kugira yo kubana n'umuryango wawe nayo gukora ibindi bikorwa urumva ko bisaba ya discipline none wowe wumva ifo kuvyuka mu gatondo wihaye intumbero kugira babandi babuza aho baca ntibace baza kuruhukira kuri wewe kubera amasaha ari ibintu bingaha muri ville iyo ntwe mu ville baza kubibona hari abantu ataba akazi kiwe kaba kaheze yego ati uri muri biro uri biro umviriza akiraho warukwiye kwakira uwo munsi ibindi bandanye ukora akazi kawe kuko ubuzima ni nk'ukubaka inzu hariho umushinge rero nk'umukenyezi w'indongozi akeneye umushinge wa mbere no kubanza kwiyubaka wewe ugashiraho inzitizi wayumvise ukavuga uti ndemerewe iwi sindavyemerewe ndakora ibi sindabikora bivanye n'inzu ushaka kubaka niko fondation ikomeye ni hehe wibaza ko twokora ko canje twohindura kugira ngo natwega abayigeme twumve ko twokunda ubwo burongozi twoburumbira tukavanamwe iyo simdoswa nkenya dufise kutagira confiance muri twebwe canke kudatinya mama ngo ntituzokubaka kubera ico nyene izo stereotypes dufise zihari kubera umuco ni giki wobwira abigeme uno munsi cyambere umwigeme wowe muri wewe ushakiye ufise intumbero yahe ushaka gushika kuki ubu murongozi cyangwa uwo muntu agutwara no kuvuga wagiye muri ako kazi ufise icyo ushoboye ufise n'impamya bushobozi bikwemerera ihagarariko menya icyo wari cyo kurondera niho yavuga ati tutagize ibi n'ibi n'ibi vuga ati jewe kuko nashitsa ega bivana n'ukuntu washitsa aho hantu nimba washitsa aho hantu warinze kuryamana ni ukuvuga bizobandaniriza ko nimba bakunomye bazi neza ati ujye umuntu arabishoboye
arabishoboye yaragiye hanaka turabona impamyabushobozi afise ihagarareko fata decision nk'umuntu afise icyo ashoboye muri iyo entreprise cyangwa muri izo nzego kubera ko image ujanye ahantu niyo bakwakiramo niyo nimba ujanye image yuko turamuzi Arlene arafunga itambara mu mutwe nimo gifungura kuti byahageze byageze gute ko yagifunguye kandi tuzi ko kuva kwa mbere agifunga donc image twaye ahantu niyo bazo kwakiramo itahure isobanukirwe ushaka iki abantu wewe naho uzakora ibyiza gute ntihazobura abantu baguca intege ntihazobura abantu bamabose ibintu bavuga ku muntu donc je nyumvira yuko cyangwa ico numva nokora nka jewe shaka gushika abantu n'abantu bazokoma bafite ibintu bakuvuga ko tant que wowe wumva ati jewe umutima wanje ntacunyagiriza nkora ibyo njejwe nabiriya narabitanze ingingo ntirashigwa mu ngiro n'abategereza kwishikako je ahi wanje narakoze hanyuma tugabanye isiguro ku bantu kuko iyo umuntu ugiye kwisigura ku muntu birapfa kandi acabona neza yuko na utari sûr ya wewe nuri sûr uri kwisigura umva byagenze gutya no weko ritujeje wizitirire nkuko Madame Aimée Divine yatwiye wizitire uvuga ati jewe aha nkiye kuvuga ibi ni iby'akazi sindabivugira ngaha ndafise ndabibwira Madame Divine turatombe ko asanzwe afise na ministère yigisha abakenyezi n'abigeme sinzi ko ibyo muhora mumaze guhura navyo umwigeme no musi yanka kuba umurongozi kubera aratinya ko atazogira mariage hama aratinya ko ashobora gushika imbere hama abo bashefu bakanya bamurondera canke hama hariho utuntu ibyo bintu none ibyo byiyumviro ni kubera entourage ni kubera umuco ni kwa kundi canke twakuze nyene abavyeyi canke abatureze batavuze bati on peut devenir vraiment des PDG on peut devenir des présidentes vraiment bahindura bagira impact bimeze gute urakoze cyane gose icambere ndakubwire yuko nimba hari uburongozi uratse ko kera abagore batatora abagore bataja mu nzego turashimiye abagore b'abarundikazi batubereye intwari bakavyitangira imbere bakabiharanira tugashobora ku uno munsi bikunda ko umugore aja mu matora tora bakanitoza hariho ababikoze reka nkubwire rero mwabakobwa bubu namwe murafise aho mukwiye guhera ibi muri ko murabona reka kibe ikintu kibaraje ishinga kugira bihinduke icambere hari nimwe ko muravuga vya mariage umviriza ega mariage si ryo herezo ryanyu ni kimwe mu buzima kibaho kandi ciza civyo mariage n'umugambi w'Imana hama n'imirimo ni je sindumva nari nkeneye kwiyatanda kandi ndiko ndashaka ko abakobwa ari cyo kibazo gitangura kubahangayikisha ko ikibi ndahagaritswe n'amashyirahamwe yanyu tutariko turabona atariko arakura muhagaritswe n'ibintu by'abagabo ngo abagabo ntibabashima nagomba ivyo bintu bihagaritse nashaka kugira ngo ushobora kuba umukobwa yateye imbere reka nkubwire imangazini zose zishobora kuba zigurisha iyi kanzu ngo zikayigurisha ku giciro gitandukanye aho iteretse hose igira abayishoboye namwe ni mwiha agaciro ababishoboye kuzobaborda uzoshobora kukwegera azokwegera uw'Imana yateguye ntazobura haca kuko umenga mushaka kwigira bato kugira ngo abagabo baze umve muri ko murakwega bataribo reka umugabo arinda aza guhangara aze agutumbere azobara umugabo atazogira na complex uretse ikintu kimwe uretse ko abagore benshi bazi ubwenge kandi bize kandi bari babishoboye ariko kubera babanye n'abagabo bari complexe bidakunda ko bakora bisanzuye bigaruka kuri hari n'abakobwa n'umusi vyanka ko baja muri za PhD za doctorat oui faut pas ko gaba gashaka urugo faut pas ko agira ubwo bwenge burenze ico kintu nagomba babwire ngo abo bishoboka ko biga mwige mutaranavyara basi ushobora kuba ufise ikibazo umwana wawe ntazumenya ko ufise ikibazo ararashushe urare muri urgence ku bitaro uracumva ubwo ni mwige muyanyarutse ubunyene mukira abakobwa hama urugo ubwo Imana yaguteguriye ugubake ku giheco umve nagomba mvuge ngo nimuhava bari byo mushira kwa gaciro cyane gose kwera urugo uzobohejeje iby'ubuzima byawe bijanye n'ivyo niyo uratse ko jewe divorce ari urundi ruvugo ndayivugaho sishaka imwe byo kugenda gucura rugarutse oya n'ivy'ubuzima bwawe bwose usigaje kandi nkubwire ngo urugo n'akazi ugize Imana muri ugo rugo ukashika ikakugirira neza ikaguha abana uzobarera ega abana hari igihe uzobafata izose hari n'igihe azokwavura hari n'igihe azotambuka ayo n'amamoma yose yo kubuhari kandi muri ayo mamoma hariho ibyo utazoshobora gukora
urabizi ko no mategeko y'igihugu umukenyezi yonsa ntakora cyo kimwe n'umukenyezi atonsa urumva igituma hariho akandi kazi hariho irindi banga ariko arashira ku mwanya afise kuja konsa nenda kubaza ko niyonka azokura akavura ukagenda wirukana hatora ikintu na kiriya bizogenda gute no kuvuga you have to do all the possible kugira ushobore kwiga uko wiga ukakora n'aya masosiyete yanyu ndiko ndashaka kuvuga niko uzoronka amafaranga ugashobora kuvuga uti ndipanga ya masaha ukaraba umwana wawe kuko nimba turiko turabona ibihugu ngo biri develope umuntu abakozi bakoresha ni kwera biri develope nayo mwege ntimushaka ko tuba un pays develope ni ya vision 2040 2060 none mu misi iza bizosha bigenda bihera nabajya abakozi bariko barabafasha mu misi iza ntibazoba bakihari nukuvuga ukwiye kuba nabo nyirazo bariko ari developer nabo nyirazo bariko ari korera utuntu ubya kugira umuzanye uzofisa ubushobozi rero mbabwire nk'uwamaze kameme ko harengana jewe urugo n'umugambi w'Imana kimwe si ibintu vyandagiye ndasohotse oya genda witeguye uzi kugiye kuba umufasha two tuvuga ku bakobwa uzi kugiye kuba umufasha kandi uzofasha umuntu yarabikene kandi uzora umufasha akora vyinshi kuruta apana ibintu byo kwigira ngo muje kwiremika les princesses ma princesse ngahonye inzara zigere hari abiyasaba kuzica hariho bibero utazoshobora koza n'inzara hari igitunguru utazokata n'inzara kandi ibyo byose urabikora ukaguma umugore w'indongozi kandi uri umugore w'umusirimu ibintu biravana ni kujya hari impuzu ushobora kwambara bivanye none ni waba wibungeza uzoguma ubanishije wambaye ceinture washize uzoregeza style tuzoyibona ko vyakugoye mu mutwe kwemera kwibuzanya abantu bigora kwemera ko byago so il faut assumer ça change il faut que tu changes urikura il faut grandir mu vyiyumviro no mu mibereho yawe so nk'umukobwa rero menya yuko urugo ruraho ariko ndakubaza kugiye nk'umufasha utwaye iki Parce que je suis très contre abakobwa bagenda biyumvira ngo jewe ngushaka umugabo w'amafaranga bariho yes ariko ndafise amakuru yuko bariho ubona ayo mafaranga uwo mugabo ntumubona none wari ushaka inoti iyo ushaka inoti gana wari kuyikorera ukayironga wari ukeneye umugabo so il faut bien redéfinir mariage mbega c'est quoi si société ugendamo ngiye gucakira ngo ugiye guhika nahantu ugiye gutanga ubuzima bwawe nahantu ugiye gutanga ingufu zawe nahantu ugiye gukora ariyo mpamvu ndababwira mwari kwiye kubikora parallel ni mwige mukore mugire business mwige mugire business mukore kuko igihe mugifise umwanya muje atawubategeka ni mu gihe utarubaka utaravyara mu gihe wowe ishobora kwiruka parce que ubu ko dukura ego ko nari meze mu myaka 20 heze siko meze nkuno munsi je wanda bira igihe natanga gutangaza ka 21 nanje nagize ico mpeba nahevye itike y'indege ndayitangura mu mutahi kandi iyo nja kuba narafise ivyitegererezo ndabira ko bien cye kuba vyarakomeye narageze ahantu ndahomba undi ko ndasubira kwiyubaka uracyumva mugabe vyampombeje ndabizi urabizi cyambere gufata ibintu harareje you know what amafaranga wayariye wayakoreye muca muyaje ucugura impuzu ucugira ibiki hariho une gestion ushaka gutera imbere ibandanye nk'ubu je biroroshe ndiko ndavugana n'umuntu ndavuga uyu oyazohomba mu meza ngahe n'umwaka kuko numva uko ariko aragomba guca mu byo ari naciyemo urahomba nabitangaza birimo ibintu birubakwa ukabona ubundi muntu ariko arakora araza ati aya ndayihemba aya ndasubira ndayareinvestisse muri business aya arazi ico akwiye gukora rero nshaka kubwira ngo mwabakobwa ibibanza vy'indongozi ni vyanyu gusa package yourself package yourself please kuko bazobike si shusho nikigutekeyemo uracumva ishiramo ntirikere si shusho nisho nikigutekeyemo uri mwiki mbega urimo ya strategie mbega urimo ya discipline mbega urimo ya majambo aje gushobora gushira abantu ku rutonde uvuga gute ukora gute koresha kubwira ngo ivyo byose akonto
kandi rero imyaka nguma ndagasubiramwo mw'abakobwa Bikiragenda. twebwe ivyanse tubivuge aha rero niho nkunda kuvuga twebwe ivyanse tubivuge kugira mwe muri nyuma ntimugwe mu mayere twe twaguyemo hama nanje bari imbereje ivyakunze babitubwire nanje ndiko ndabandanya singwe mu mayere baguyemo niko abandi bakora kandi ndafise icizere ko generation yanyu izo ari generation y'abagore bakomeye muzoba mukomeye Amen. kandi wamaze kubibona muzoba mukomeye kuruta kubera ibiti ko turavuga Ego. twe ntitwavyumva Oui, oui. bishobora kuba vyaravugwa ntibishikire rimwe ora niwo ubuhinga ngurukana bumenyi ikintu kirabera i Burayi mu minota mikeyi tukaba tukimenye kandi tukanagikurikirana kera ntivyashoboka rero no kuvuga mugiye muraduha akaje tukaza turumviriza bizodufasha ko abakobwa mwebwe b'abarundikazi bakino gihe mbona bien sûr ababihitamo uretse kinaco kuba umurongozi mwiza ifo kame kwashira ko hari abarongozi kuba umurongozi mwiza harimo no kubishaka ifo kubanza gufata ingingo jewe aho mperereye kuko nashaka kubabwira mwakunze kuvuga ngo nkaho waciye mu nzego z'igihugu ntibisaba kuba mu nzego z'igihugu ugira umurongozi urawo umurongozi aho uherereye mu ikarti wanyu mu muryango mu gihugu mu ishengero mu mashirahamwe aho uri idistingue aho uri erekana ko ushobora kuba umurongozi Haraho bidakunda. kandi haraho bikunda naho bidakunda mugazi gituma ndavuga mugi birakunda mbariko uravuga muri domaine yanyu I wish iyo mba narakoze iyi domaine yanyu kare ariko ndabishaka kandi ndabishima kandi ndabikunda kuko murigisha abantu mutiwe muragira abatonze imbere utiwe urakosora ama devoir utiwe urakora ariko abantu kabigisha uracunga ariko nagomba kubwira ngo ntibakazusubire kubaca intege akazi kose ni keza umwuga wose ni mwiza kiretse uwo kuroga Yego. ujya nawe urabona abarozi nabo bagejeje abantu basaze ariko bazotsindwa mu izina rya Yesu ntibashobora kubandanya kije mutima yavuga ngo ntibakabeho rero ntibakabeho umwana agomba kubwira ngo umwuga wose kandi biragoye kuzogira umuntu ngo wega shane gris wega shane ngo bijya bintu ngo ni vyiza atawurashika kagumemo ni gake uzoronka abagore bagushimira ni gake ico kintu mucishiremwo ntikibabere n'intambara ni gake atahurashika uzoronka bagushimira cyane cyane mu muco w'iwacu rero biragoye cyane gose hama kandi umenya ngo umuhanuzi ntiyemerwa iwabo wewe abo mutebana nibo batakwemera hama nawe ugashaka ko ari bo bakwemera banza ukora ikibemeza hama bazokwemera ariko nagomba nkubwira ngo uzomaze gutera intambuko zingahe abakobwa murashoboye mwihagarare ko namwe nimuhaguruke hama umuntu azofata ukuboko wahagaze yagomba atembagara ariko wari warahagaze twumvise ibidutuma tudahaguruka biduca intege nk'abakenyezi n'abakobwa abigeme baradukurugutuye nibaza ko hari ahantu muri 2025 vraiment nta na kimwe ntacitwaza nivyo kandi nivyo gushima n'ibintu yaravuze ko uno muco afise abadamu c'est vrai mu Burundi urabona hari kuri réseaux sociaux canke ukaraba hanze YouTube channel uriyigisha nuko umuntu aba yabishatse ariko none ikibazo mfise je uno munsi ndabaza nti nibiki ibintu vyokorwa uno munsi kugira ngo ikintu ca leadership feminine gihururumbikwe umukenyezi yumve ko oui I can be that leader, I can be a manager. Hakugwa iki aujourd'hui? Ubu rero reka tududurireko. Yego. Tugireko tugiseke. Muya essence. Ndiko ndavuga kuba umurongozi nakubwiye. Umukenyezi nk'indongozi. Umukenyezi mu burongozi. Icambere nakubwiye ngo baba bafise aho bagukura. Haraho bakura mu nzu reka mvuge mu nzu mvuga mu makartier mugabo bakamutereka aha baba bafise iciza bamubonyemo c'uburongozi racho nawe yije no gusaba akazi bakabashira ahantu bakabaha ama position baba bafise ico bababonyemo iyo ni choix y'umurongozi isanzwe bakagutereka ahantu reka rero ngaruke mbega abakenyezi bari mu ndongozi kano kanya tubigira kwiki mbega abakenyezi bari mu ndongozi bagarutse baratubwira canke bakoze turabona ivyahindutse iki kibazo naho
hama ikindi naco ndashaka ko abakenyezi bari mu ndongozi baronka akaryo mubahe n'umwanya mubatumire bababwire ibyo bariko barabamo urazi impamvu twaronse benshi bavuga ibibi vy'umukenyezi ari mu ndongozi nitwaronka amahigwe n'ivyiza biva mu kuba umukenyezi mu ndongozi reka nkubwire jewe ketse ko ndi ndongozi n'ivyo naciyemo nta kintu ciza gisa navyo uri umukenyezi. Okay. Uraza bakunda kuvuga ngo urumva ngo umukenyezi ngo bajya mubona ngo ramugore w'amasheshe aho yaha nakikubwira sabagore ngo abagore ngo kugira ngo baronke ama position hari ivyo bakora yego si muri politike gusa muri politike bishobora kuba biriyo mu mamarshe bishobora kuba biriyo uracumva ivyo ni ibintu bitari byiza bisanzwe bikorwa n'ahandi ndakunze kuvuga ntimucegeke gusa ngo ni kuri uyu mugwi oya kuko jewe ndabizi urashobora gukora politiki utiriwe urahemuka utiriwe uriya kagateka ariko nagomba nkubwire ngo abo bari muri politiki nibo bari muri societe nibo bari ni babandi ega n'abandi tubana nyene atonda ha nawe ugatonda hariya atonda hajye nawe ugatonda handi mugabo ndagomba kubwira ngo birashoboka ko umugore ashobora gukora politiki mugabo ikibazo birashoboka ko umugore ashobora kuba indongozi ariko kubera ko twese tubifise igicapo kibi ubu rero harageze yuko ukuri kuvugwa birashoboka ko umugonyezi abindongozi kandi niyo yibaye wanashaka indongozi ziza cyane ariko kakantu kacu nguma ngarukana kumuco arikorera kicecekera arikorera kinumira arikorera acabandanya ubu rero bashaka ko bigiza ko bihurumbirwa n'ikintu cyose ushaka ko bakigore bakigirira publicity ni mubizi et c'est très cher ego kugira produit abisoke so ubu rero nahaco gushiramo ingufu zose twara abakenyezi sanga bari nko muri amashiri mateka ntitubazi ntitwabonye ego mpamvu nagomba kubwira rero birashoka ko uburongozi bw'abakenyezi buhurumbirwa ni ibintu baza ko muri ko murakora hagurutsa abakenyezi babwire baze babivuge burya abantu kuko dufise ngo ntabahari kandi tukaramba ibiharuro 30% kuko hariho nko mu ma style ya leadership hariho bitangwa ba design developer niki no kuvuga n'abantu babona igicapo kinini bakavuga batumve ibi bintu ndabihinduye kuva ubu tugomba tubigenza uko n'abantu baseka n'abantu nta ma detail menshi barimwo mugabo aravuga ati umurundikazi d'ici 30 ans azoba ari hariya kuri some d'ici 20 ans umurundikazi azoba ageze kuri iki hakaba n'ababandi rero nabo bafise uburongozi kandi babishoboye bwo gusanga ico gicapo kiraho bakavuga ati mu mugwi tugomba duhere mu mizi tugomba duhere hasi umukenyezi kandi nico cifuzo canje umwana kiri kwararuka umukenyezi umukobwa ari kwarakura akure bamushizemo ayo mavaleur mukobwa wanje urashoboye mukobwa wanje eregeje nawe urashobora kuba indongozi erega mukobwa wanje sibi vyonyene uracumva kuko uwo mwana niyakura avyumva ko ashoboye uracumva kuko jewe ni na education nanka cane gose abantu kavuga umukobwa mu nzu naho bihera abahungu bagiye gukina umupira umukobwa nagume mu nzu we ntuzi we rabi bikogwa we abo bagabo bariko barafata ingona nabi nabo bagabo bakuze baja ku mupira gusa ntibigeze bamenya ko urugo hari ibikogwa biberamo niyo mpamvu ntashobora guha agaciro umugore kuko ntazi ivyo umugore akora abari mu kabare abari gukina umupira abari kuri bia abari ku mikino itigera ihura n'ibibera mu nzu ashika amasaha yo kuryama nazi ko abana bahora barira arazi yuko amasaha ni bayoza arazi ko yamenetse ayo masaha yo mwijoro nta masaha n'abakimeneka kiretse yo baje bataha bamena kiretse yo bamena hari amakuru bataronka urashaka kugira ngo umukobwa tumubwire tuti urashobora gukura ejo kabuki mwana wanje ndagusunikira nico twe dukwiye gukora nk'abavyeyi ubu generation yanyu niko muravyumva ngo mutangure kubikora n'abakobwa bakiri bato dukure tubamenyereza erega abahungu bababwiye ngo muri ashobora gutwara niyo mpamvu ubona biri facile bo ko babijamwe muri bo ko bijamwe kandi ugasanga wanashaka suko benshi ari indongozi nziza exactement je regrette vraiment suko ari indongozi nziza sinuko afise n'uburoro agomba yerekane bwiza ariko turavyemera kuko twakuze tubizi yuko ashoboye
ubu rero ni igihe cyo kuvuga ko umukobwa arashoboye kuba indongozi nziza gusa itegure hama vyemere hama nagomba nkubwire ngo b'umuntu arinda gira abantu bahagurutsa nabo b'umuntu arinda uvuga uti ko hajya twiganye mbega bibatera ubwoba bw'iki abo bahungu canke abo bagabo ntimwiganye ntuzi ko bamwe umwana barusha n'amashuri yego umwana barusha n'amanota none ubu vyanse gute kubaga ko ari kumwe amashuri bitwara kandi nawe warabishobora nshaka kubwira ngo nukuri nko ku rwego rw'igihugu na namwe igihugu cigeze kitubuza ikibazo kiri wacu ubu rero ico kibazo tugomba tucicarire tuvuge tuti ibintu bitegerezwa guhinduka ndakunda abagore bamwe bafata abana bakababwira ati wewe urashoboye akamuha n'amahirwe rero bitangurira mu nzu bikazagenda bigakura mu gihugu hama haraho bizohera izo transport zatazoba zikivuga ushobora usanga zoba duse na 60 pourquoi pas ibi 30% babishaka kugira ntagire kuko urumva nivyo kudahurumbira igihugu kihagaragaza kivuga ati basi ntitubure na 30 kuko ari abagore babisavye ari abagore bavuze ati oya nimutwibagire mugabo nashaka kugira ngo hari igihe bababura hari igihe badakunze kuboneka ariko nagomba kubwire ngo hari igihe bavyirengagiza bari babonetse hari n'igihe babura vyari vyashatswe rero ico nico cyo dukwiye kwiyumvira tuti mbega je mu gihe bazoba bashaka igitigiri nzoba nkweje ibisabwa namwe dupfe kuvuga abagore reka tubwike abagore bashoboye igituma niyo feedback tari kwiraza eske hagiye abagore barakora ibishoboka barashoboye by'ukuri atari mu majambo hamikira shaka kubwira abagore dushigikirane baje abarundikazi dushigikirane umunsi muzombaza ngo ivyemeza ko abagore badashigikirana nicaye nzobiba toute une liste Nako wibikiye cyane nako nibikiye emission kugira muzonumire ubuga nibaza ko atakina kimwe ndabanyiganye mu ijambo abafasoni bahawe ikibanza mu burongozi vyohindura iki turumvise igituma tutabihururumbira ukuntu dukwiriye kwitwara uno musi kibazo twokwibaza gikomeye nyamukuru mbege 30% barayiduhaye turiko turayijamo turayibamo byukuri turiko turanayiteguriramo d'abord kare ikintu badakunda kutubwira ifo kubanza kwitegura mu hose ushaka gushika ifo kubanza kwitegura mbo twize byishana ndabashimira murakoze cyane gose twifuza yuko umukenyezi yokomera mu iterambere umukenyezi w'indongozi kandi abakenyezi bako baduserukiye muduserukire neza kugira n'umugabo avuze ati ewan la fois prochaine hakenewe umugore kuko niwe mbonye abishoboye Zange ko indongozi ejo mutangure akajambo kanyuma no kwitahura tugashira amanga tukikuramo ubwoba nivyo ubwoba twaraburemanye kuko na Bibiliya avuga ngo umukenyezi ni mbombo donc hari ahantu turi faible mugabo tugerageze twihagarare ko tutinyuke tinyuka kama misanzo twabase nawe wababujije ako nterekeka yogenda tamzaga kabasimo misanzo ego ntawe wababujije